Kazoza FM. Be your own boss. Yambi gose yambi wewe nyene uriko urakurikirana iradio Kazoza FM kwijana na gatatu n'ibice bitatu. Kaze mu kiganiro kuziko ni kiganiro mukurikirana imisi yose kuvuga igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro. Iganiro kuziko mukurikirana kuri Kazoza FM. Be your own boss. Ijwi ryo kugwiza umwimbu kwijana na gatatu n'ibice bitatu. Ni jewe nyene Rukundo Diogene namandi kuri ndiko ndashikiriza iganiro kuziko. Kuri no munsi dushimire cyane Raja Tunga ari mu ngabwe by'Imana karadufasha kugira ngo amajashikire neza hamwe na Patrick ari karadufasha kugira ngo amasanamu abe butamu sana niko bagomba Kiswahili. Yambi rero mwebwe mwese kandi kaze mu iganiro kuziko, ariko nko muzazwe mubizi ku munsi dose batumire batandukanye bava mu mice itandukanye igize ibice byinshi by'imico n'imigenzo mu Burundi. Kuri no munsi sindi je nyene ndi kumwe na mugenzanje yitwa Aishaki ariko mutazira intore se gihembe niwe ariza kumufasha kino kiganiro. Mwiriwe cyane Rukundo, mwiriwe wewe uri kurakurikirana insamirizi ryo kugwiza umwimbu Kazoza FM. Neza cyane, ariko rero intore avuga ati ntabwo nogenda je nyene nakumwe nogenda je nyene acha tuzanira umutumire ndiko ndamuraba n'umuntu w'igitsina gabo, umusore cyangwa umugabo afisa kayobe sinkanjesha bon Aishaki wewe nitwo namuvuga Aishaki wewe nitwo namuvuga ukuntu asa reka ni n'umuntu jeune nugwaruka ameze neza afise imishatsi imwe twita ubusage bumeze neza bupanze, kuko hari abatofata neza murambabarira murantunga wewe burapanze. Akaba ari umuntu yatubwiye ko ashobora kumara umunsi wose avuze ikirundi gusa tagifaransa cishijemwo. Intore fasha kumwakira. Nevyo reka ndaguhikaze jeho nagutumiye ndakuzi, ariko ko atamugabo avugira uwundi mu gihe nawe yivugira. Reka ndaguhakanya widondora ariko barakurikirana insamirizi Kazoza FM. Murakoze cyane abakunzi radio insamirizi Kazoza FM. Nanje ni Ndayishimiye Albert Karasira. Ndi umwe mu gwaruka rw'abaranga bakaranga wiyemeje gusubiza imigigwa n'imigenzo n'imyemerere y'abakurambere bacu b'Abarundi. Imyemerere n'imigi. Imyemerere no kuvuga uko bizera. Uko bemera neza cyane. Uno munsi rero tuza gusubira cyane ona turi kuziko ni kiganiro kuziko, turasubira cyane kuri yandero mvaziko sivyo ga Aishaki. Yego me dusubire tuvuge ivyerekeye kirazira. Ego uyu munsi ntituza kubigisha amajambo ariko tuza kuyaga kigira kiti agaciro ka kirazira mu ndero yo guharuka. Mbega uri kurakurikirana Kazoza FM wibaza yuko kirazira yoba igikenewe canke ikenewe? Wobaza yuko muri no minsi yoba igihari? Mbega nyamba warutse kera byari bimeze gute? Nivyo rero tuzaganira nuno Karasira. Untungeze ndahamagara Karasira niko tumeze nga duhamagara amazina y'ikirundi nakabiki. Nivyo binjohera cyane kurambere wanje. Kaze rero akaririmbo kitwa Mbwira ka Baby John mukumviriza amasegonda make kitubandanya. Chagiti arantanze namutanze cyurukundo Kazoza FM. Kuri no munsi turi muri nibwa kavura kariko karagwa, turi muri mood iryoshe nkuko babivuga mu Gifaransa. Turanezerewe turameze neza cyane ko tubona igifaransa. Kumbe mood ni Gifaransa, mood ni Cyongereza nkuko babivuga mu Cyongereza. Turanezerewe cyane, turi mu buryohe kubera ko turi kumwe n'umutumire ameze neza agomba tuganire ku byerekeye kirazira. Ntituri butebe cyane ariko ducunguza umwanya umwete niko Rukundo y'amavuga. Mbega mutumire muhire uyu munsi abatari bakere ko dukurikirana uvuze kirazira batahuriki. No munsi uvuze kirazira Abarundi barayihebye. Ko kirazira nduvye kuziriza n'ivyakeye. Ariko kirazira ni ndero y'ikirundi. Kuno munsi tuvuze ngo kirazira kwica inyamanza, wisha inyamanza. Ubusemya abavyeyi cankwe uciye amabere mu wawe. Iyo yari ndero ituma abana bareka kugira ubukoko bwo kwica. No munsi wisha inyamanza je wiciye. Ikongera kandi ikaba n'uburyo bwo kubungabunga ibidukikije, kuko inyamanza n'igikoko cy'Imana, igikoko kitobona. Kirazira we uyibona gute none ku bwawe? Jewe kirazira mbona ari kintu
kigoye kugaruka gose ko nabwiye kirazira nyinshi nza kuvuga kirazira z'inka ko iwacu turabashumba cyane tuvuze ngo kirazira kurya inkere mutunze inka zica zisaragurika amabere. None ivyo nivyo duhere nyamba mwararondeye kirazira yoba yaje gute kuko sinibaza yuko Uburundi bwabayeho kirazira ihari n'abasokuru bagiye barazana ibizira kugira ngo ikica nk'ikiriya tubona ko kirazira ari uburyo bwiza aribwo buryo basokuru bakoresha mu kugira indero yabo ikomere kuko urumva umwana yagiye kuragira agashaja kwaha inkere ukuvuga ko inka zijya kona kugira rero umwana yumve neza ko ivyo bintu ari nabibi bambwira ko n'inka iza gushisaragurika amabere kirazira kwaha inkere kirazira kurya inkere uza kunywa amata. Ni kuvuga kirazira ntawuze neza nawe umfashe ko ntawuza neza yego jewe mbe n'ubutanguye jewe ku bwanje ku giti canje nzoka gusigurira mu nyuma ka giti canje ku giti canje mbona ko kirazira yoba ari imvugo ngereranyo nyerekerezi yakoreshwa n'abakurambere bacu abavyeyi kugira batwereke ikizira batatubabaje mu mutima kubera wonda kugira ati uri inkere nzoguturitsa ugo rutwe no musi niko bavuga genda uragire rero hamuca ugenda wigire mu nkere inka zigende kona ndakwereka ndakudunda ubwo mwana umubwiye uti uri inkere inka zica zisaragurika amabere nawe akunda amata acavuga ndazica amabere arizo bakama je nuko nabitahuye sinzi ko ubudonzi ndavyumva kirazira rero coba ari ico kintu cose ubundi kitaba kikwiye kuba kizira mumfashe gutahura ubundi ntikiba gikwiye kuba kizira ariko bagishizeho basokuru kugira ngo bakingire ikica nk'ikiriye umva kirazira iyo tuvuze kirazira si kuvuga ko icyo kintu ari cyo kizira ahubwo inkurikizi y'icyo kintu niyo mbi nk'ubu uherekeje umuntu bavuga ngo kirazira kugenda imbere umuntu uherekeje muco usubira inyuma ngo urasara kubera iki none ubasha kuvuga ngo usubira inyuma urasara kubera iki none cyazira kugenda imbere y'umuntu uherekeje bari urupfasoni rw'abarundi kubera umuntu umuherekeje umucunge neza ntaze guca ku irembo ngo agenda kunotorera utugori agenda kunotorera uruyuzi none ku bwawe ga mugenzi wacu Karasi kirazira n'indero y'ikirundi yandero mvazi ko nyene nirihe sano rihari canke nirihe sano riba rikwiye kuhaba ubu kirazira n'ubundi yarikwiye kugumaho kubera tuvuze ngo kirazira turumva neza ko icyo kintu atari ikintu cyo kurengako yarikwiye rero n'ubu kuguma mu mico yacu kuko kirazira abavyeyi bacu barayikuriyemo icyo kintu rero bakuriyemo naho tukirengagiza rimwe na rimwe baragikurikiza nico gituma rero ibi twe twiga mu ishure byari bikwiye kuraba ingene tuvyiga mugabo bikagumamwo ya kirazira yacu abantu bakagumana ubuntu kuko urabona abaturanyi abanyarwanda nibo babivuga neza ngo kirazira yakwiye kirazira kuva rero ivyo bintu kuva kirazira yakwiye kirazira urabona ko ibintu byayangaye urabona ubu tubona abana baragize ubukoko mugabo kera bambwira ati kirazira kwica igikeri uciye amabere nyoko wawe canke umuserebanyi twe batugira umuserebanyi umwana agakurana uko kuntu kubaha no gutinya ku buryo atokwica akantu kuko no munsi yishe igikere yajazica impene yajazica inka icyo yica umuntu nico gituma kirazira mu kirundi yarinda rikwiye kugaruka aba bana bavuka ubu abavyeyi bakabigisha kirazira bakamenya yuko kirazira gukubura ku mugoroba kubera iki ngo ubukubuye Imana mu jisho none kubera iki cyo bakizira ubwo bukubuye mu ijoro urumva ko utaza no gukubura neza kandi biko gutakoze ku mutaga ntuza kubikora mu ijoro kirazira gutaha bugariye inka ku bakobwa umukobwa atashe amaze kugarira inka abatashe mu ijoro imba yari yandero y'urupfasoni tutababaje abana utaberetse yuko ari bikoko cyangwa ibyo bagize ngo utore inkoni ukabaha indero
buke buke utabakomerekeje bakumva nyine ko ari ibintu bategerezwa kugiramwo namwe mwakuriyemwo utabakomerekeje. urakoze cyane. Akabazo kamwe nshobora kukubaza karasira kuri uyu mugoroba mutumire muhire, hari kirazira n'imiziro, mbega itandukaniro ryo hagati ya kirazira n'imiziro ni yahe? Kuko urumva uno munsi ngo hari imizi ngo kirazira kuvuza ingoma n'umukenyezi, kirazira kwicara ku isekuro, ibintu nk'ivyo, mbega ni irihe tandukaniro ryo bari hagati ya kirazira n'umuziro? Kirazira n'imiziro ntitwoja nkango tubitandukanye gose, kubera ko imiziro na kirazira hari ibikorwa twebwe twaziririje. Nk'ubu tuvuze ngo kirazira kuvuza ingoma uri umukenyezi mukabigira umuziro, ni ukuvuga yuko ivyo bintu bitazone kwigera biba. Mwarabigize umuziro, mwarabihanye ko mu kibano mavuga ati iki kintu nikizegera kiba, ko imiziro hari imiziro yo mu kibano, hariho n'imiziro abantu bose bahuriyeko, hariho n'imiziro yo mu rugo rw'ahantu. Kirazira rero tuyifate nk'umuziro muto umuryango washobora gukoresha mu kurera, ariko imiziro tuwufate nka kirazira rusange duhurirako. Kuko no munsi iwacu dushobora kuba dutunze inka dufise ubuzima bwiza, tuvuga ati kirazira kugiswa, kubera ko umwana wo kwa naka bafise inka 200 nibabona yagiye gutoratora iswa muri uwo muryango, urumva ko bizoba bibamara amaje. Ni Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu, tuko tugwiza umwimbu mu mico n'akaranga, kiganiro kuziko, aho tuko turavuga akamaro ka kirazira mu ndero y'ugwaruka. Turi igihe cy'isaha 1:43, tubabwire yuko bakunze muri ko murakurikirana Kazoza FM, namwebwe mushobora kwakura ngagira ico mushikirize canke mubajije uyu mutumire wacu dufise Karasira, ariko tuganira ku byerekeye nyene akamaro ka kirazira, katubwira ati ni vyiza ko kirazira igumaho kubera bituma abana bafata indero batarinze guhahamuka, mutarinze kubatonuza, mutarinze gutora inkoni ngo mubakubite canke se ngo mubatuke amajambo menshi. Rero akanimero ndakabibutse ni 72 23 23 23 72 23 23 23. Ni muduhamagare, akanimero karafise akabijya kuko karafise WhatsApp, duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kugira ngo nawe uterere. Mbega muhiri wanyu aho wakuriye hariho kirazira, mbega nawe abana bawe uri kubareresha kirazira, mbega nyambura umwana bakoresheje kirazira, ndagusabye wandike utubarire. Imana bani namwe Eugene Rukundo. Mfa kuvuga rimwe baba bamaze kwitaba. Allo ukibaruta ni sawa? Amahoro mwanya kuba. Mwiriwe neza. Ego n'amahoro vraiment nasenga mu gaseke tuguwe neza. Ego ramutsa abatumire bacu zobukoze. Amahoro batumire. Amahoro cyane, ayo n'amahoro uhawe na Segihembe kuva muri edition gusoma ikigo c'abanditsi n'abasomyi bitabo. Ego cyane twatanguranye ikiganiro. Asho mutumire kabisa ankumbuje ibintu naheruka kera. Ibyo bintu by'inkere urazi yuko zitaho ziri ndagiye ahubwo ntacashikana uruti rw'umugongo hasi nkicara. Kandi kizira narinda bizi muko zijya nifayo numva genda byumvise ntumva ko wonesha wewe gusa ikintu nabayeho nzi ko kizira ngo kwicara ku ngata ngo papa wawe ngo acapfa. Nivyo navyo none hari kubera iki? Ubaza ngo byabo byava kuki? No kwita umuserebanyi cyangwa kwita igitere ngo mumanga cyafika amabere. Reka rero Karasira gusigura igituma cazira kwicara ku ngata. Erega urumva nk'ubu nari nikoreye aca niterekera akagatanganje ngaha umwana agashaza akaca kicarako urumva kaca konona kandi urumva ko ujya kwaho indi mitoto. Nicyo kintu wavuze cyo guherekeza. Yego guherekeza nyene bwo nari kujya guherekeje umuntu ngo akaba ari uje imbere numvise bavuga ngo bengo ni uri kuramperekeza cyane nje mba ndikunda guherekeza uri umushiki ngo wacu utahura saragurika kandi urumva watahura saragurika nyene usanze bakwivye inyungu yawe ngiye imbere ngo ari uherekeje ngo bengo umusazi numvise. Ivyo vyerekana urupfasoni rw'abarundi yabashaka kugucunga neza kutagenda umutwaye
inyungu yiwe cyangwa ibigori ku irembo kandi yaba ari ku mugoroba niko byasigura neza yo bashunda ndamuherekeje nzomuguma inyuma mpaka ndamurengera neza ko bavuga ngo reka ndakurenza imitwe y'inzuzi kugira ngo ucunge neza ntihagire ntujye ngutwaye umwungu basha nuko kose basha ndanumva umuntu abwiye ikirundi numva basha urumva yuko muri kuziko tuguma tubazanira ibintu bizima allo yagiye umuvandimwe nari ndero ukunda atanga nimero ku bavuga igiswahili ariko ko byamunaniye abashizi ururimi rw'igiswahili mutumva ikirundi murashobora guhamagara kuri 73 23 canke muhamagare kuri limitel 62 24 62 24 24 72 62 24 jamuchogere mugishinwa naco oya nshobora kuba ndiko ndatanga umwanya ku gishinwa kandi jewe muri edition gusa murozi ko nshira imbere ikirundi ego cane ni cha kiganiro nyene kuziko muri ko murakurikirana kuri Kazoza FM kujana gatatu n'ibice bitatu turi kumwe n'umutumire yitwa Karasira ndayishimiye ariko atubwira kuvyerekeye akamaro ka kirazira mu Burundi nivyo ku kamaro ugaciro ka kirazira mu ndero y'ugwaruka gubu baravuga mu kirundi bati ngo nta mwiza bura mwiza wiwe kandi ngo nta mukuru bura mukuru wiwe hari nabandi nka barukundo bakunda kuncokoza bambwira ngo no hejuru y'isaki hari dendo mbega gakarasira hejuru y'idendo no hejuru y'idendo urumva haca bikindi kintu kitaguruka nawe uri hejuru y'idendo umuntu mbega karasira ikirazira ntaco tugeranije n'indero uno munsi abantu baronka ntaco usanga carabuza abantu nko mwidegemvyo umuntu aba yarasanganywe canke gahohotera uyundi kubera umuziro canke kirazira kanaka umva nyene kubera kirazira yabuze abantu benshi barataye ubuntu kubera ko ari ibintu udashobora kwiga ukuze bambare ngo n'ubuntu n'igifaransa byango n'igifaransa abantu bakiga bakuze ubuntu n'igifaransa yego ngo n'ibintu batiga bakuze yego umva rero ari ibintu ubu tujya kwiga mu wa mbere kandi ibyo bintu twari kuba twarabyize kuva tukiri batonya nicyo gituma rero ukibona ubu abantu indero ya kera n'iyubu harimo itandukaniro neza jewe unkundire ndakwibarize kuko tugo turegereza umusozo w'ikiganiro cacu 6 tuba turangije yego cyane mukurindira yuko intore se gihembe akubaze ikindi kibazo dusubira duha kandi karorero kamwe canke tubiri ka kirazira usho dusigurira n'igituma kuko je byanyoye baratubwira ati kirazira kuri ahantu hatagira amazi kubera ngo iyo Imana ije kurema ikoresha ayo mazi nyine umuntu azi yuko bavuga yuko ngikoresha ngo umuriro mu kubumbabumba umuntu bidafise amazi rero ngizirakoramo uyacisha ngaca yigiye mugabo yaba ari ndero ko hari urazi ko umuntu mwijoro uwari we wese ushobora kugwaza umwana agakenera amazi yo kunywa amazi ari ikintu cyama gikenewe rero kugira ngo abana baze kwitwararika kuvoma amazi nturaranta amazi babwira ati Imana ntiyaza kurema iraza kubura amazi umwana yategerezwa hari kandi none turiho twishe twongere biraryoshe ngumiza aho nyene ntuhindure nubwo wanse kuduhamagara uri kuratwumviriza nakubonye wanse kuduhamagara mugabo ntuhindure kandi mbwa manda kwibutsa kanimero ni 72 Sabina mbili 24 72 Nakubwiye ko cyane mvuga ubuturoro tw'inka cyane kubera nizo kirazira iwacu zihari nyinshi yego kirazira kunywa amata wanyoye ibiyobe nivyo iwacu niko byari bimeze kandi n'ubu niko bimeze wari ibiyobe kirazira kunywa amata kubera mugabo ugiye kubiraba nayo nyene ni education indero kubera mu biyobe n'amata za gusanga nk'amaripide arama abakurambere bacu bari baciye ubwenge cyane gose yari umwami nde bashatse guturira ikibira mwezi gisabo igihe maconco na kirima bamugarariza bahungiye ngaha imbogo cya mu kibira
abahanuzi b'umwami bamubwira ati rero ingene twobigenza turire ikibira cyose turire ikibira cyose kugira bahiremo mwezi gisaba abwira ati reka ati cya kibira nicyo gihuza ijuru n'isi umwumva icyo gihe wamenga avuze itari kandi ikibira nicyo gihuza ijuru n'isi gute kubera harimo ibiti nabyo nibyo bitanga imvura jewe ndaje ngaho mu kiganiro bakunzi bakaduza FM murambabarira jewe nivyo ndabazanira abatumire muga ari gihe nzana abatumire nkaca numva umengo nta kintu na kimwe nzi mu kiganiro rere igikitaze gwivyo umengo nta na kimwe nzi akandi kakirazira karahari twongera kirazira umukobwa kuvuza uruhu turonse undi munye ku murongo allo sawa mwiriwe neza icyo kiganiro kiraryoshye murakoze cyane tuyaga nande ari amajahe Josiane mu Gasekebuye uwo turamukiriza abatumire umwanya ugiyeho ko murakoze kunyuza amasaha sinzi umwanya baduhaye nawo ariko umwanya ngo ntuba umwano washimye duke ni waronka na twinshi jewe nitose igihembe mugabo ari kugenda utubwiye kirazira yiwanyu Josiane wari kugenda utubwiye kirazira bakubwiye ukiri mutoyi ndabyumva neza nta kirazira nimwuzi wari kugenda utubwiye kirazira bakubwiye ukicaruka kwira umwana mutoyi ndabyumva kuko imvura ishaka Josiane nako ndakubwira nti wari kugenda utubwiye ikintu kimwe bakubwiye ko kizira ukira umwana mutoyi Josiane biramugoye reka tubandanye na tuvuga ngo bigora abagabo n'umufasoni nicyo kibazo nyine sinzi intore urafise akabazo ka nyuma mbere ko turangiza jewe utabajije cyangwa ndamwibareza dutururire twakira nabonye banza guheka kirazira ariko uno munsi mwiriwe neza mwiriwe umunyonyi ku murongo biciye bimugora intore nabonye ko waryohewe na za kirazira mbegeho ko wagumye baza abandi reka nagira nerekereza nanje akabazo kawe mbegaga rukundo allo mwiriwe neza ndi Josiane Ngarutse ego Josiane watahuye akabazo batubwira kirazira kurara ahantu hatagira amazi twaremera tugapfuma tugenda kuyasaba ariko mwigiro twaza kuja kuvoma uvuga hega Josiane ikigira kabiri batubwira kirazira gukubura inka zatahe ku mugoroba reka baca bagusigurira igituma bababwira ivyo bintu sivyo ga Josiane batubwira ngo kari bibi ako nyene urumva kari bibi kurara ahantu hatagira amazi cyo ni cyambere kuko bishitse umwana akagwara agakenera amazi mu ijoro urumva ko byaba ari bibi cyane nk'umuntu akagwara afite ashaka kumera nka paracetamol ashobora nk'amazi amirisha urakoze cyane Josiane namwe murakoze ego mu munota umwe intore ego nenda koje nawo kirazira wabwiye ukiri muto je nkiri umwana bambwiye ngo kirazira kwica umuserebanya nico kintu nakuze nzi ko kizira kwica umuserebanya bagukura nk'ubukoko ko kuzurica utuntu wice umuserebanya ejo wice inkoko ejo wice n'umuntu no kugira kandi bari bakingira ibidukikije kuko umuserebanya ntashobora ngade arabana bayikarira hariho na kirazira aba kirazira kujya hazindutse no munsi nyine hazindutse hasa nabi mu kirazira umwana afite abavyeyi ngo kirazira kajya ariko naho nyene yaba ari ndero kugira kubera ko umwana afite abavyeyi bose bamurimira bose ivyo kujya yaba bifise rero yariye nkuko yahora ajya byatuma acamererwa nabi kubera ko cyo kujya byari byinshi akongera akabasa nabi acamererwa nabi ntibovuga ngo kirazira ngo abadafise abavyeyi no munsi ntibajye kandi basanzwe bajya bigoranye ndavyumva reka cyo turangirizaho ariko amakirazira abaye menshi nce ndamusaba aduhe makeya ngira ngo ejo canke hirya yejo intora bidukundiye twandika akantu tugaposte kuri les éditions gusoma no kuri radio kazoza kugira ngo dushobore duhanahana bikunze uzomwinginge umusabe agaruke
Nakuri niyo vyanka namaze kubona ko kizira kwimuwa hai ivyo sanzo bizi ko yari yaduhaye umwanya ngira zo gutongera abataradukurikirana rero murashobora guca mugenda kuri Facebook, YouTube, Instagram, Twitter hose ni les éditions gusoma canke Kazoza FM ije yo kugwiza umwimbu neza cyane ariko kandi twibagirwe n'abandi dusanzwe dukorana neza gose kuziko rero n'ikiganiro mukurikirana iminsi yose kuri uno mwanya kuri uno munsi reka tukirangirize ngaha shimire cyane Karasira wakoze gose nanjye ndabashimiye cyane kuri ndaryohewe kandi turakwingize ntitwaguhamagara uzogaruka uzobukora urakoze cyane ego shimire intore se gihembe mugabo yo n'amatazira akaba yitwa ahishakiye bo Napoleon ni sawaga Napoleon urakoze cyane sinari kukwishyura cyane ariko nawe urakoze rukundo twabanye ibihe byiza reka ndagushimire nshimire n'uyu muntu ariko aradukurikirana udufatiye mu mvaye no mu njahe cyangwa watanguranye natwe ndababwire ko ndabagabiye umwanya wose iminsi yose ya kane kuvugiye cy'isaha 1:30 gushika amasaha neza cyane murakoze cyane nshimire gose Raja Tunga yadufashije kugira ngo amajwi agende neza yego nari nibagiye gutumira abakunzi ba Les Editions gusoma kumbura bashobora kuzoza ku munsi wa kane amasaha yo kumugoroba tukaza tuzananye mu radio mugatuvuye mu kiyago tuzoyaga ku bantu ahandi kuziko neza gose murakoze rero cyane nshimire cyane Raja Tunga yadufashije kugira amajo bashikire neza nshimire Patrick yadufashije kugira amasanamu aboneke neza Rukundo Diogene nari kuri micro ndabakengurukiye ndabifurije umugoroba mwiza n'ijoro ryiza ntimwibagire ikintu kimwe ndabibasavye ntimwibagire kugwiza umwimbo bye Kazoza FM, be your own boss.